So urukundo nk'ugo ruracabaho. Yego ruraba. Abakobwa ko bubu ko bakunze kuvuga ko kwihangana kwabananiye. Amaze kubona umuhungu we cyangwa umugabo basohokana atari hafi. Kwirasa mwigazo ari ibintu byoroshe. Nibaza ko ni ya valeur umuntu aba yiha kuko agaciro utakihaye ntawe uzoza ukaguha. Cara bandondera. Mugabo kwa gutinya kutari muri jewe no gutinya Imana ndashobora kugucamwo kandi neza bya kandi ntawe uzobimenya ariko ntwayinda izo systeme nazo abantu barazitahuwe umva ko bigoye kabisa. Uwo mugore ataza gusubirira umugore wiwe Jean numuhabara kugira ni kuri umusonga c'est vrai mugabo umugore numuntu ikintu cyose agikorana n'ubwenge bwe bwose n'umutima wose nimba vuze ngiye kugucamo ni atwaye umuti byose aratwaye iki gikorwa ni ikintu gikorwa n'amaranga mutima n'abantu babiri n'imitima y'abantu babiri ihura kandi vyiza mwo bikora munezerewe kurumva ni ikintu muhuza hamwe muri babiri ni manque de confiance. Je nimba ningizeye je mu maswa ndizeye sinumva yuko hari umukobwa yoza kunkuraho ngo ambwire ngo va muri iyo nzu ngo je ngo ndumuhabara wa paso wa ntibikunda Ngikunda. oya Ne nkubishitse nawe gasanga afise umugore ku ruhande na. Ntaco vyo ntwara Ukomera kabana no umugabo wawe ukabana muri abo. Namahitamwo yiwe. Je wapfa kuma gusa ivyo shaka. Ntampindurire. Hama valeur yanje gume yayindi nyene. Ahubwo ikibazo ni uwo mugabo wawe. Ikibazo si umukobwa, ikibazo n'umugabo wawe. Kuko uwo mugore si waje kurondera umugabo wawe, ahubwo uwo mugabo ni waje kurondera umugore. No mugabo wawe kugira aje kurondera uwundi mugore haba habaye iki? Curaba rero hagati yiwanyu. Eske bimeze gute? Eske sheke yabaye hehe kugira ngo ndabirire novere. Baby wambonye. Abakunzi ba Step Media mwamubise mu masobanuro ko yikunda ngo ntashobora kwemera yuko mushaka ko muri abagore babiri cyangwa batatu. Yes. Wewe ahuremerewe kugira ijana. Mugabo mu gihe wagiye imbere y'amategeko ukemera ko aje umugore n'umugabo. Kuko urumva bijya bintu mwe mu bivuga ngo ni biki ni mpemu ziba zifatanye. Sawa wagiye urahura no ejo urahura neri. Ego abantu tubibona kumengo ni ibintu bisanzwe ariko hari ikindi kintu kiba kiriko kiraremwa mu mpemu. Bonjour la mifa mundi ndakuramutse bivaye naho muherere ndakuramukije cyane uri mu bihe byiza vuga ati mizina rya Yesu wongera ushimira Imana na uri mu bihe bibi ati kwa jina la Yesu biti bitakwa fresh. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Uyu munsi nabakuye hariya ndabazana ngaha kugira ngo dushobore gusangira ikigo cy'uno munsi. Ikigo cy'uno munsi nagende umwe mu bigeme dufise baciye ubwenge nitunga dufise mu gihugu nk'isukari y'abafana kwa kundi hahandi rega gutwenga siga. Okay, bakunzi ba Step Media numwe mu bigeme navuga ati nashobora kumurondera kugira gushobora kuyaga kuri binabiri uno munsi bifise akadebara teguye tuza kuyaga nawe. Idebara mbere ivuga ati umuhungu n'umukobwa arashobora kuba ubugenzi atarukundo rurimo. Just nabarondeye muganga ariwe muvuzi kubijanye n'ivyo. Hari n'indi debara nateguye amour à distance iraramba itaramba ndetse tuza ko ari waduhaye umuco reka tubanze tumwikaze. Ndakwakira cyane mama so. Urakoze. Umeze neza? Ego turashima. Umutima no ku mubiri? Ego. Kubona ko dukurikirana barabona n'inyicaro yawe wicaye nk'umuntu afise amafaranga. Akaguru ku kandi. Umeze neza ariko? Ego no kuri turashima. Abakunzi ba Step Media nabakwihariye kugira ngo dushobore kuyaga byinshi nawe. Ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe nkabandi ngaha izina ryanje nitwa Ntirandi Kurasiera nkabandi umwigeme wo Murundi ariko nkongera nkaba umumama n'umugore w'umuntu kabisa. Kubona ko dukurikirana ari bataze kuvyemera kuri umumama bibaye nuko uteye nuko usaba nako kiri muto. Bivanye nuko twashimye kuba abamama tukiri bato yani niyo mpamvu kabisa. Tubwire iciza cyo kuba umumama ukiri muto. Iciza cyo kuba umumama ukiri mutoyi haba hariho ukumenya yuko ushobora gufata responsibility ukiri mutoyi utarinze kuraba ngo ba papa abavyeyi banje iyo napfuye. Biratuma ukura mu mutwe ukamenya yuko hari umuntu ari nyuma yawe aguteza amaboko akeneye icumuha kabisa. Yego. Kubona ko dukurikirana rero nabarondeye kugira ngo dushobore kuyaga kuri binabiriya
hari byinshi bimaze imisi bivugwa kugwaruka, hari byinshi bimaze imisi bivugwa muri bina biriye buzima tuba tubayemo. Uno munsi nakurondeye bivanye na debana nateguye nshaka tuza kuyagako. Reka duhere niyi. Urukundo ku muhungu n'umukobwa barashobora gukundana, barashobora kuba abagenzi atari urukundo rurimo. Ego birakunda. Ndabivuze gute ko bikunda kuko si umuntu uwo ari we wese aba ari umugenzi wawe akeneye ko mukundana. Kandi si umuntu wari wose aba gukunda akeneye ko muba abagenzi. Kuko urumva umuntu wese aba afite objectif y'ubuzima bwiwe, aba afite kuvuga ati nimba je nkeneye ko tugira relation, reka tugire relation y'abagenzi gusa atari urukundo rurimwo. Tukaba abagenzi, nkaba mugenzi wawe, nimba ico nkeneye ko ndagufasha nkigufasha, nimba nawe ufite icyo mfasha ukakimfasha, bikitwa ko turi abagenzi atari urukundo rurimo. Hakaba hari n'urukundo uvuga ati uru n'urukundo ni projet, niko ndi go kubana, go kwitwa yuko turiko dutegura kazoza, turi kumwe turi babiri. Ego hajya dufashe kuri ico kintu nyene wari kuravuga urukundo bigenda gute umukobwa n'umuhungu bashoboye kuresista ubugenzi bwa atarukundo rurimo. Birakunda. Nasanze ikintu ca mbere ahantu gipfira ni mu mutwe. Ni hari umuntu muri nature yiwe aba afise kwakira abantu bose icyarimwe. Akavuga ati jewe abagenzi bose ndabafata co kimwe, mugabo bivanye na objectif wundi afise canke nivyo yumvira mu mutwe wakibaza yuko ariko aramprovoka ngo bakundane. No wundi we ariyo kamere yiwe afise. Abantu bose bafata co kimwe, numugwa neza, atwengera bose, araguha keya, ivyo bitwa keya, basi arakwitaho, akubaza uragwaye, urakomeye, umeze neza. We ariko agira part y'ubugenzi bwiwe, mugabo wewe uri kuvyishiramwe yuko agukunda. Aho rero bica bigaruka ngo kwa kundi kutumvira Jean kutakominikana umubaze ati eske ko bimeze uko jewe kuko abantu twese ntitwakuze co kimwe. Hari umuntu yabuze affection y'abavyeyi biwe, rero iyo aronse umuntu aja muri place y'abavyeyi biwe akamuha ya affection abavyeyi biwe batigeze bamuha, kanshi aca yibaza yuko adashobora kuba atamufise kubera iki amuha icyo abandi batamuhaye. Rero ivyo bintu biratandukanye. Je ndashobora kuba ndi umugenzi wawe ariko nta busabane bwo kumva yuko je nawe tuzoshobora kubana ngo dukundane nk'abantu bakundanye bitarimo. Ku bantu bamaze imisi bakora kundana muri no misi birakunze kuvugwa cyane yuko benshi hatanguye ubugenzi baca bisanga bari mu rukundo. Sha nibaza ko urukundo ruba rusanzwe rurimo. Kuko jewe ndashobora kuba ndi umugenzi wawe, c'est vrai, mugabo apa kuza kumproposa nka kwankira. Dufatiye kuri ico nyene hari ukungire umuntu ushobora kuba muri abagenzi agaca ku propose ahubwo ati je ndifuza ko tujankupe bivaye na mitima mufitaniye, ubona yuko icambere eco ntoba bifuza kumutakaza kwa mbere kuba ari kugirana kumwankira, umvura inzu umwankira bavuga ati atugiye kuba bansi. Hari n'abaca bafata ingingo yuko ca bafa kwemera ugati je ndafuza kwemerera uko nyene. Ivyo navyo si vyiza kubera iyo ni pitié ubu mugiriye. Normalement kugira pitié umuntu nejo bundi hari gihe bihinduka nibizokwama kwa kundi nyene. Jewe ico no conseil aba jeune ni kumubwira ukuri malgré yuko ababona ko muri uwo mwanya uko kuri kudakenewe. Mugabo au fur du temps uko azoza arabibona azobona ko wamubwije ukuri utirindiriye kumubesha, kuko birababaje kwitwa kuri kumwe n'umuntu mu rukundo ariko we atari hari. Birababaje kuko urukundo n'ubwo abantu babiri so gasanga umuntu muri abagenzi tanguye kumwumvamo nko kumengo shaka umujanko. Birabaho mugabo ntibiragushikiye. Je byaranshikiye. Warabyigumijemo cyangwa wararise ijambo warariseru? Normalement naravyigumijemo kubera igituku tunavyigumijemo nuko nabona yuko naho vyoba bitopasa. Ndesida kubiheba. None uwo muntu nubu arahari muga nta kintu nakimwe wari bwamubwire ko wigeze kumwiyumvamo musa? Arahari mugamo ntavyazi naze byaraheze. Urumva ni ibintu naho nyene ni kuba narahoze nashime guhora, ahubwo nibaza ko ari ikintu kiciza nakoze kuko ubu ungira ntitwoba tukivugana nkuko tuvugana ubu. Mugubo ni sawa Kamitende fresh murayaga ubu ni sawa turavugana turatemberanira ni bang kabisa. Uyu munsi impamvu ndakubaje ico kibazo,
ingene umuhungu n'umukobwa baremwe sico kimwe. Niyo mpamvu nenda kubaje ati amitiye y'umuhungu n'umukobwa irashobora kuramba atari urukundo rurimo, ariko haje tugerageje kuraba umuhungu n'umukobwa ubugenzi nyamukuru wabushingiye kuki bafitanye, ko ubugenzi ushobora kugirana n'umuhungu sibwo ushobora kugirana n'umukobwa. Ego urumva ni bya bindi by'Imana yaremye abantu iture mu gutandukanya. Ni kurya babivuga abantu bize informatique nibo court circuit irabaho. Kandi ntishobora kuba kuri plus gusa, ntishobora kuba kuri plus na mwa ntibikunda, iba mu gihe wahuje ikintu kimwe. Rero kwipfuza niko turemwe mu kwifuza twebwe abana, si umugore si umugabo si inkumi si umusore, twese turipfuza, nico kintu kiri muri twebwe. Ariko birashobora gukunda ko muba abagenzi ivyo bintu bitari iyo objective tarimo, nibyo yandi nakubwiye, byose bivana no mu mutwe nuko umuntu ateye. Kuko je nshobora kwibaza ko ivyo bintu ndiko ndakora ari byiza kuri jewe, mugabo wowe undi nawe abibona ko umengo biriko biramuhungabanya umutekano. Mugabo je no konsiya ko umuntu mu gihe uba wabona ko umuntu mukunda, c'est vrai, ariko tuvuga ngo abakobwa ngo ntushobora kubwira ngo umuhungu ko umukunda ubutamukunze pe wamukunze birakunaniye, wamukunze ureka no kunabivuga mugabo aravyerekana, kuko twebwe abantu twebwe abamama twebwe abakobwa tuba dufise amarangamutima, dufise amarangamutima ari hafi cyane kabisa. Nkuko nakora dukurikirana, wowe warashoboye kubiresista muri wewe birakunanira ingene, basi novuga yuko warifunze kungene ushobora kubwira uwo muntu ko umukunda kugira ngo ushobore gukingira amitiye wanyu. Akabanga wakoresha kugira ngo ushobore kwigumya ico kintu, n'abantu bakora dukurikirana wowe wabaye muri ubwo buzima nawe ngira kirashobora kumufasha bivanye na ide ushobora kumutama. Jewe ico nakoresheje ni kimwe, namanjije nja muri place yiwe niyumvira eske kuri jewe yiyumvira komeze gute, amfata gute, ambona gute. Hama ica kabiri ndiyumvira eske uyu muntu nimba mfata uku je ningenda kubimubwira aza kwiyumvira gute, hahinduka iki mu buzima bwiwe. Ivyo byose maze kuyiyumvira ndavuga ati ni vyiza hako umuntu umubuza amahoro canke umuhungabanya umutekano wiwe, ni vyiza ko ahubwo ugerageza kubaka ubumwe no kubaka amahoro muri we. Hama umuntu akiha amahoro akavuga ati ibiriho byose camuca abarundi icera cose ntigisigura ko cera kabisa. Ukaba ukazi yuko jego c'est vrai ndabishaka, ariko eske we abivuga kwiki? Urukundo rwa kure na kure, amour à distance, iraramba hagati wanje. Amour à distance iraramba selon na circonstance zihari. Nibaza ko ku mugore n'umugabo birashobora kuramba, kuko urumva n'abantu basezerana imbere y'amategeko, n'abantu mu miryango baba bayizi, natwe bigoye yuko relation yabo itandukana, kuko urumva n'ibintu bimanza guca mu mategeko, n'ibintu biba bizwi na leta. Mugabo amour à distance ku ba jeune, ku bantu nk'ubu bataba bazinanye, ku bantu nk'ubu usanga jewe ndi mu Burundi wari muri Etats-Unis, ari muri Canada, ari hehe, kenshi birakunda gupfa. Niyo mpamvu abantu benshi, ndafise abagenzi benshi bari hanze bakeneye gupropose umukobwa ni TikTok, nivyo ndusanga nta by'ukwezi, nta by'umwaka, nta by'imyaka 2 oya, ni ndafise ndaguproposa ni amezi 2 sawa dutegura urubanza tubane. Aho birashobora gukunda, mugabo at distance kuko ama circonstances bari menshi, normalement nk'urunganwe gubu rashusha. Impamvu ushobora kwemeza yuko urukundo rudashobora kuramba rwa kure na kure, hari gihe habamo kutizerana, kuko umuntu ntiba muri kumwe. Kandi umuntu navuga yuko uri kure hari buri mu bindi, suppose nk'umuhungu ari nko mu bihugu byo hanze agiye kurondera usiga umukunzi wawe ngaho. Urumva ko hari impamvu nyinshi zotuma mutandukana, kumva zo kutizerana, kwa ko nshobora kuvuga ati none uyu muntu ko je tutari kumwe ndazi ivyo arimo hari. Urumva none hoho nka wewe ubiha umuco wawe kugira ngo nabo bibaye mwashoye kubyirinda nk'ibyo. Je nibaza ko urukundo ni confiance. Na confiance na kwizerana nta rukundo ruhari. Hama ica kabiri naco mu gihe umuntu mutabamuzinanye ni vyiza ko umyiga. Kuko
je nkosi abajone nibyo namambwira abajone benshi ikintu utari bubone kukijyamo n'amaguru yose kivemo kuko ni byandi byo iyo menya nayo ntikora muri ubu buzima rero ni byiza ko wewe uri kurankurikirana ukwiga kwanza ukamenya ati eske je umuntu turi kumwe ameze gute abayeho gute ndetse n'ibyo apana tureke n'ibyo by'abahungu baba bari ya distance twebwe abakobwa benshi abamama natwe baratwihenda ko ndetse abakobwa rero abakobwa bari ino baba bafite abahungu benshi babizeza ibintu tusobana nzoguhiki nzoguha kiriya umva c'est pour la vie hama uriya nawe aba ni proje ni mu myaka ingahe niho nzoza niho nzogirante ugasanga normalement uwo mukobwa wewe aprefera uri hafi kuko uri hafi arasumba uri kure kuko uri hafi ari ibyo ashobora guhura kure ataguha rero usanga biriko bipfira aho nyene ni wa muhungu nawe ari hariya wari kora kubitika avuga ati mbega gasha ko ndiko amafaranga ndiko ndayasesa ndazi ibyo rimwe ndazi abahungu be bari kumwe ndazi abamutereta ndazi umva ni ya manque de confiance ibihari naho yo manque de confiance yaba kubera iki kwa kutamenyana kwa kutamenya ati bakundanye batazina ntimwamenyanye ntimwaronse umwanya wo kwigana ntimwaronse Jean ntuwigeze umenya ati eske umuntu jewe nkundana nawe nuwahe avahe afise comportement zahe ateye gute eske care ziwe zingana uko eske basi we ibintu habaye nk'ubukonfi abije hagute haje ikibazo yo bimenya gute umva nta kintu na kimwe mu muziko rero usanga ni bya bindi usanga murakundanye murabanye ego nivyo hari ama relation à distance ashobora kubana kandi bakagumana a long time mugabo ivyo navyo ni ibintu n'amategeko abivuga ko ni ibintu nka 30% kuko urumva benshi barakundana iyo mariage kabaye go c'est vrai ikabiryoshe mugabo 2 mois 3 mois barapfa ariko mama so urukundo nk'ugo ruracabaho yego ruraba abakobwa ko bubu ko bakunze kuvuga ko kwihangana kwabananiye amaze kubona umuhungu we cyangwa umugabo basohokana atari hafi kwirasa mwigazo ari ibintu byoroshe nibaza ko ni ya valeur umuntu abayiha kuko agaciro utakihaye ntawe uzoza ukaguha so umugabo ari hanze ntazo ukaguha wowe ni wowe kumenya ati eske je umuntu kandi nasanze mu rukundo haba kubahana iyo wubaha umuntu ntumutinyuka mu rugo kutamutinyuka bizogufasha kutiyumvira kuja hanze sino uvuze ngo turakundanye sawa urageye sawa cara bandondera mugabo kwa gutinya kutari muri jewe no gutinya Imana ndashobora kugucamwo kandi neza bya kandi ntawe uzobimenya ariko ntwayinda ibyo systeme nazo abantu barazitahuwe umva ko bigoye kabisa abaraga dukurikirana ari kandi kibazo nariko ndiyumvira ku bantu nyene kugura urukundo rwa kure na kure akenshi siko iyo umugabo ari kure atari hafi y'umugore hari abantu baca bavuga ati umvirize je umugore wanje kubera ntamwizeye nigezwa kubaho umuntu amucungera ugasanga hari amakuru sankaji wawe ntawamenye ugasanga hari amakuru umugabo disposer umugore umugabo akora kubwira ati je nabonye wari kumena naka nabonye wari kumena naka tuvuge yuko impamvu umuhungu abameze uko nuko aba yakundanye n'uwo mukobwa bahuye bakuze canke muri we nta confidence abafitiye uwo mukobwa nibaza ko nawe confidence yiwe atabayifitiye kuko umugabo yizera nta tumwanya mu kuja gucungera umugore nimba uzi ikintu ca mbere kigoye gucunga ni kiremwa gore duha umuco kuri ico kintu ati gute umugore ni umuntu ari forte umuntu akomeye hama ni umuntu ashobora afise cerveau yo kubika abantu 100 ku munota umwe kugira bavuga ngo abagore ni ingoni maboko igihumbi ashobora gukora ikintu carimwe ku munota kandi abagabo bobo ni umugabo ashobora no gusohoka hanze akaja gutrompa umugore mugabo atabikuye ku mutima Jean uwo mugore ataza gusubirira umugore wiwe
Jean numuhabara kugira ni kuri umusonga c'est vrai mugabo umugore numuntu ikintu cyose agikoze agikorana n'ubwenge bwiwe bwose n'umutima wiwe wose nimba avuze ngo ngiye kugucamo ni atwaye umuti vyose aratwaye rero birakunda ko ushobora no gucamo ntunabimenye ko yanaguciyemo kandi keke aguma ari yayindi nyene arakuramutsa sheri umva ijoro n'umutaga ari bya bindi nyene kandi agucamo biva ku kirero cyo usanga ni kwa kundi umugore hageze mu mwanya w'igikorwa cyo kwishimisha hamwe n'umugabo wiwe ntabikora nk'uko byari bikwiye kumera ni iki gikorwa ni ikintu gikorwa n'amarangamutima n'abantu babiri ni imitima y'abantu babiri ihura kandi vyiza mwo bikora munezerewe kurumva ni ikintu muhuza hamwe muri babiri rero iyo amaze gusohoka hanze umugore agiye n'umutima wiwe wose normalement naho muriko murashimishana yiyumvira wa wundi kuko umva wo watwara umutima ubwenge vyose aba yabitwaye sico kimwe n'umugabo ashobora gucamwo normalement kandi aje mu rugo agakora vya bindi yahora akora rero bivuze gute umugabo ntabakwiye gushinga ngo uri umutwe avuge ngo ngiye kuza ndaraba umugore wanje ivyo ariko arakora ahubwo vuga ngo ivyanje nawe vyapfiriye est-ce vyogenda gute kugira bisubire bibe bizima ni manque de confiance je nimba ningizeye je mu maso ndizeye sinumva yuko hari umukobwa yoza kunkuraho ngo ambwire ngo va muri iyo nzu ngo je ngo ndumuhabara wa paso wa ntibikunda oya niyo nkubishitse nawe gasanga afise umugore ku ruhande na ntaco vyo ntwara ukomera kabana no umugabo wawe ukabana muri abo n'amahitamwo yiwe je wapfa kuma gusa ivyo shaka ntampindurire hama valeur yanje gume yayindi nyene abagabo turaryohewe kabisa kubera nta kuntu wasigurira ukungene ushobora kuryama hagati y'abagore babiri kandi abagore nabo guhuza oya sikeso ngo yuko muryamana hari umukobwa ashobora kumusaranga ati je tegezo naje kushira mu nzu oya amusize mu nzu afata icumba ciwe nanje nkafata icanje arabaha iminsi akavuga ati wozogenda iminsi ibiri undi iminsi ibiri undi iminsi itatu c'est vrai umva atashe ategezwa kubagaburira iminsi tumwe ni nkarasyo nimba umwe yamuhaye 50 kilo ni 50 kilo nimba bishoboye sawa mugihe atabishoboye kuba muca nk'uwo mugore ni handi umugabo yogenda agaca asanga mumaze gufatana ku mashati kubera iki tunigana kubera iki abagore benshi dutamakosa kubahabara ntawabize ahubwo ikibazo ni uwo mugabo wawe ikibazo si umukobwa ikibazo n'umugabo wawe kuko uwo mugore si waje kurondera umugabo wawe ahubwo uwo mugabo ni waje kurondera umugore n'umugabo wawe kugira aje kurondera uwundi mugore haba habaye iki icuraba rero hagati yiwanyu eske bimeze gute eske sheke yabaye hehe kugira ngo ndabirire novere baby wambonye mbaho se mama soa uyu munsi birakunze kuvuga cyane yuko hari ngo nyinshi zikunze gusambuka kuri izo mvo nyene gasanga umugabo akagerageza kutuzana uwundi mugore n'undi yasanzwe afise uwundi mugore gusanga wa wundi mugore avuze ati gico kintu ubwo buzima sishobora kwemera kububamo mugabo mwe ndabishigikiye kubera ko bakunze kuvuga yuko abakobwa muri benshi kwisi kugira ngo mwese mushobore gushikirwa umuhungu arakwiye kugira abagore nka babiri canke batatu canke bane canke batanu bazi rero ushobora kugira abo bane nja muri musulman kuko musulman amategeko arayemera mugaje muri leta yemeye umugore umwe naho mu musulman nabo baje n'abagore bangahemeye umugore umwe muri leta hemerewe umugore umwe okay kwisi bavuga yuko turi 13 miliyari mba tari 12 miliyari abakobwa bakavuga yuko ari 8 miliyari ça veut dire ko abahungu turi 4 miliyari none izo 8 izo 4 donc duspose nka muri 8 dukuremo 4 izo zindi 4 izo byoca bigenda je no gukonsa ama miyo system ni nziza reka ndagukonseye nkawe ukiri umusore aje bane batanu pour le moment nurabangaje ngero utarabanje nyaje abijana naho wo miliyoni urabemerewe kuko wewe uracari wenyene uracidegembya ntawe ukikuramuza nano ugikeneye kumenya kubaho wewe ahuremerewe kugira ijana mbwa mu gihe wagiye imbere y'amategeko ukemera ko aje umugore n'umugabo kuko urumva bijya bintu mwe mu bivuga ngo ni biki ni mpemu ziba zifatanye sawa wagiye urahura no ejo urahura neri ego abantu tubibona kumengo ni ibintu bisanzwe ariko hari ikindi kintu kiba kiriko kiraremwa mu mpemu
rero ntiyamuzosanga umuntu yahora akora akazi karagiye yahora afise amafaranga arakubiswe hasi n'uwo muwaza ati mbe yagiye ntanabizi nawe yaciye kubera iki yagiye arahura na benshi abo benshi ni imibiri ibiri ihuye ivyaye ikindi iyindi ibiri ibamaze ku bine uko ntuzomenya n'uwaguteye umwaka uwariwe hama ivyo navyo abantu ntibavuga ngo abakobwa turi benshi ego si turi benshi mugabo si bose bemerewe sirakunda abandi nawe nushaka ko baronka abagabo si bose erega n'Imana irabivuga harabemerewe kuba inyegu yihariye bari ngaho badakenewe ko bazoronka abagabo baronka abagore oya bariho ngaho ku gishingo c'Uwiteka bakoreye Uwiteka hari n'abandi bahamagariwe kuba abamama n'abapapa kugira ngo bakora umurimo were ko amaze kuronka umatsiko gutari muri abandi bahamagariwe kuba oya turakorera Imana ariko rega no kurera umwana Imana yaduhaye naho nyene no gukorera Imana rega gukorera Imana si kuvuga ngo tuje muri haleluya himbaza oya no kugira ndera umwana nkamuha inshingano nkamwereka inzira naho nyene no gukorera Imana kuko n'umwe Imana yampaye kugira ngo ndamuyobore abakunzi ba Steph Media mwamuvise mu masobanuro ko yikunda ngo ntashobora kwemera yuko mushaka ko muri abagore babiri cyangwa batatu yes uno musi naye nabazaniye umwe muntu uvuga yuko n'umudamu mwiza cyane afise byinshi twayaze arabo yahanuye bivanye n'ibyo yashoboye kuyaga hano wumva yumvise kuri afasha kanya dusangira vibe ya kino kiganiye ariko ndizera neza yuko ku muntu yaravyiganira cyose ashobora no kudusaba parti ya kabiri mama so nibyashikije canke yigeje kugira tumuzo tugarukanira mu mama muzodukundiye no kurinda hari kubwabo no kubwa benshi no kubwa benshi kabisa yes bakunze ya Steph Media yeka gasore kishima makinga shobora kugize subscribe n'ugenda ubwira peace out.